ubwo rero mu ijambo rimwe twari tukumburanye. Turashimiye cyane kumva umutima nyene icubahiro umwami wacu Yesu. Wewe yabikunze akabitwemeza agashyigikira intambuko zacu kugira ngo dushobore kuba twashitse hamwe. Niwe nyir'ishimiro, niwe nyir'igikorwa. Murakoze cyane kuri Kamini Tekinike, tubakomera amashyi nabo. Ndamushimiye zumve ku gicaniro ciwe yuko namushimiye. Ndashimiye cyane abavyeyi b'ishengero rya Fekabu Kamenge. Umupapa ndamushimiye gusubira kubaho. Naragerageje kubwira abahungu bawe aribo bahungu banje, hambira ntegerageza mu muri ayo makuru abereye mashasha kumva yuko papa amatora atanga bamutse ahandi. Ninde yasigaye? Arambwira ati nukuri ariko ndabimubwira muri biro barangerageza ariko sinakwibuka, ariko umukubise amaso nawe akubita amaso twese turumirwa kuko nawe ni papa wanje. Nibaza ko nari kumubwira ngo ameruka kera ituma nabwira ubwari muhira sinshobora kubaharurira inshuro naje kwigisha nawe, ntazo nsigaje. Nibaza yuko ari kugishikuza hariho ibyabonaga amapriyere matinale asengesho mu gatondo sinzi ko umuntu yakora papa agaheza ibikorwa by'ibanga. Ibikorane by'urwaruka nk'ibi, ibikorane bya rusange, abana papa waje kuko yarashoboye kubona ikibitsa kiri muri jewe, aragishigikira kandi aragiherekeza. Iki gicaniro nubwo cyahindutse cyane kiba cyiza kurusha, kiranaguka. Baza ko mugiye muzuka ko ntahazi nabaye deplaise nsenga, ariko ndiko ndavuga ko habaye neza kurusha, ariko cyane ko ntacyo nabaye mwiza kurusha. Ntabwo n'igicaniro cyoreka guhinduka kuko nacyo narahindutse. Ndaheruka n'agasore atageza n'ibiro 50, none ngarutse mfise nka 90, none urumva kiza cyacu. Urumva imyaka ni myinshi, nari
nayobewe rero ikintu kimwe novuga kuri papa numva namubonye abariho ntahura yuko papa Anatole atagiye ntiyagiye kuba yarasize uyu mubyeyi hano. Papa Anatole ntiyagiye aracari ngaho. Aha gusa ikintu kinini ancienne bo bariko barani abafatiye ubwato mu nzira generation 2000 abo twarazi ubwato bakora urwaruka nasize rumwe muri Sunday School uretse abambwiraga bose uburyo n'abapapa bamwe baragize mu mariage bahuka muri Canada iyo bambwira nabo ntibakiri aho umurere haragera abasigaye yambaye akantu keza ku kuboko ese agaheza nyumagira neza abana baje kundaba mu ishengero n'ababonye baryoherwa twari yaciye imyaka myinshi tutabona numva shimye Imana baravyibukiye babwiye turi muri biro narababwiye nti ntacyo tumushinja Yesu kuko abanyarwanda Kirundi bivuga ngo ntacyo tumuburanya ntacyo twomwitwarira twaramurondeye iyo atwihisha aratwiyereka atugirira neza ahindura amateka igihe arabwira ko asigaye atwaye agence ya assurance muri Igitega nawe nishaka igiye ende bona kura umuntu mutwaye agence ngo bimurogoti Yesu ntacyo tumushinja yaratugiriye umbabarire ise introduction mbanye nyinshi kubera nayo kuyikura ariko nubwo basabye imbabazi nta n'impamvu yazo y'ubuzima kuko uyu mwanya ivurefuse gahunda ubona yitwara uko ushatse n'abavangira kuza kumpana mu nyuma ariko uyu mwanya ntawunyakabirwa cyo nize nuko mu kanya turaza guhezanirwa kurusha munyemerere bari kumva ibi ndiko ndavuga ndiko ndabona ineza y'Imana ize kabukate rimwe hari igihe tuba mu ntego cyane tugatangura kuvuga yuko ati guhindura ishengero kwagura ishengero sivyo vyerekana ko Imana ihari iravyerekana ko ihari ahantu Imana yibutse usubira inyuma nk'amabinga ariko ahantu Imana ikiri urushiriza gutera imbere Imana n'Imana dushira muri Rehoboti nitwama muri Sitina na Eseki nitwama hakure iriba ry'ubutaka gusa turagera igihe tugashyirwa muri Rehoboti yiyaguye ababizi abo twagendanye imyaka myinshi turi muri Rehoboti ntayo turimo rero hari abantu bamenye abandi mu gico gihe tubuza amaboko ndabarara mama wanje hariya yambi rwose mama yambi cyane nanezerewe gukunda aho rero reka ndashimira Imana jewe rero afishe sinigeze ndazibona nicyo gituma twabonye ntazimanutse ndasabye imbabazi mu bwinshi iri joro niho usabye pasiteri assistant ndungikira urazi ko bwariho mwabikishije ndabwira nti ndungikira ndabe porogaramu imeze hari icyo nagomba kuraba ndugikiye
Zabona umuhungu wanjye John ari kuri ya fishi. Uyu ni umuhungu wanjye mukanya ari kuri koti ubu turi kubikora natwe. John turarara kuri fishi. Narizi gutaha. Aryohewe kubona uyu ni umwe mu barongozi bo guhimbaza no gutaza icyaro. Turi mu gikorane ni ukuri ngira ngo tupfa kumva ko nakwiye kuza kugira ngo ababwire gatoya batishimizeho gatoya kubaha nazanywe n'impundu nabemereye baragize umwanya twamaranye muri biro batiti guhahira baragirisha ati ntacyo tuzogwana uvuga iminota 20 ari kugenda nawe mfise ibikorwa byose mfise ibikorwa n'ubundi tuzakwizindukira ariko mu ndabaranga ikintu cyatumye mufatira kwishengero kwa Mungu biragoye kugira ngo abacike niko nende uyu munsi ndi mu gikorane dufise abashitsi tukimaze n'indwi yose mbese asaya ejo urumva reka muresheje ejo mu gatondo harenga twari mwivuga butumwa byo mwibanga burya ikamenge ndayigarutsemo kabiri ejo niho narigina none n'ubuzima twari mwivuga butumwa byo mwibarabara kandi Imana yatugiriye ngo twaciye ahantu habiri ku isoko ryo mu Ijabe no ku isoko ryo mu Kamenge Imana ikohereza abantu hafi 300 bakiriye Yesu bahejeje porogaramu isanzwe muhira yihindura kandi aho hose n'ibyo nakoze yihindura ngenda ku ishengero ko nategezwa gutegura no gusenga kuko uyu munsi n'ibyo nategezwa kwigisha benabisiga umugoroba warenga ivyo narumwigisha wawe mwumva ariko nigisha hari abashitsi bari batubwiye n'abasezeye saa 4 nakuze nshitse kuri muhira hano z'ijoro na madamu shikara nta no gufungura kuko narizi ko ndi kuri porogaramu ariko nabwiye Lidia ati nyongera 30 minutes niho gushika yishika kutuzi ndihindura amandazi nimumva komeza atari kirenga murazumva ko ndiriwe nakora ariko numva umunezero warengeye umuruho mfise ko biri kose dushobozwa na Kristo niyumviriye ivyo yakoze uyu munsi niyumviriye abahindukiriye Kristo nta mwanya dufise wo gucererwa irakomeza ati nta mwanya dufise wo gutakaza nta mwanya dufise wo gusabana ntawo hari ebyo turi kw'ijambo kuva ku munsi wa Mungu tuzosoza igikorane ejo wa Mungu indwi yose ku civugo kivuga ngo dukwiye gukora igikorwa c'uwadutumye akibona ushobora kwira tukisanga tutakibasha gukora umwami wacu rero ahabwa icubahiro reka rero nababwiza ukuri nigisha ahantu henshi yaba muri iki gihugu cyacu cyiza c'Uburundi nigisha ahantu hatandukanye mu bihugu bitandukanye mfise abagenzi hirya no hino ku isi ariko nagira nababwire yuko reka mu mashengero yashoboye kugirira confiance kuko jewe yaba Kaburohero ndajayo yaba Nyakabiga iraba incuro nyinshi mu Nyakabiga zirasa n'izingana n'imbaho yaba Kinama hose sinahungariye urumva reka sema famille umuryango wanjye ndashimira Imana rero gusubira kubabona cyane cyane ishengero ya hano mu Kamenge ndaryohewe ivy'Imana